woba ufise intege nke z'umutima, woba wifuza kunguka ubwenge. kaze mu kiganiro gaburira umutima wironkera ingaburo ituma umutima wawe utotahara. Luka ikigabane ca 5. Nuko ishengero ririko rirahita yumva ijambo ry'Imana, yari ahagaze ku musenyi w'ikiyaga c'Igenezareti. Abona amato abiri aziritswe ku nkombe y'ikiyaga, ariko abarovyi bari bayavuyemwo boza insenga. Atambukira mu bwato bumwe bwari ubwa Simoni, aramusaba ngo abwigizeyo buve ku nkombe gatoya. Aricara yigisha ishengero ari mu bwato. Ahejeje kuvuga abarira Simoni ati, igira hagati muterere insenga zanyu murobe. Simoni aramwishura ati, erega mwigisha, twakesheje ijoro ryose twarushe, ntaco twafashe, ariko kubw'ijambo ryawe ndaterera insenga. Babigize baroba ifi nyinshi cane, insenga zabo zigomba gucika. Bakura abagenzi babo bari mu bundi bwato ngo baze babafashe. Baraza buzuza ubwato bwompi bwagomba kwibira. Ariko Simoni Petero abibonye yikubita imbere y'amavi ya Yesu ati, vaho ndi mugenzi, kuko ndi umunyabyaha. Uko atangaye n'abari kumwe nawe bose babonye ifi barovye. Na Yakobo na Yohana abana ba Zebedayo nabo baratangara, bari bafatanije na Simoni. Yesu abwira Simoni ati, ntaco utinya, kuva ubu uzoroba abantu. Bahejeje gushikana ubwato bwabo ku nkombe, basiga vyose baramukurikira. Ikindi gihe hari mu gisagara kimwe muri vyo, haza umuntu ajejeta imibembe. Abonye Yesu yikubita hasi yubamye, aramwinginga ati, mugenzi, ukunzi, woshobora kumpumanura? Agorora ukuboko amukorako ati, ndakunze, humanuka. Imibembe ikimuvako. Aramwihanikiriza ati, ntihagire umuntu bibarira, mugabo genda wiyereka umuherezi, utanga ivyo guhumanurwa kwawe nk'uko Mose yabitegetse, bibe ikimenyetso kibabera icabona. Ariko inkuru yiwe irushiriza gukwira, ishengero ryinshi rikoranira kumwumva no gukizwa indwara zabo. Ariko we yiherera mu bugaragwa asenga. Umunsi umwe Yesu ariko arigisha, abafarisayo n'abigisha ivyagezwe bari bicayeho, bavuye mu mihana yose y'i Galilaya, i Yudaya n'i Yerusalemu. Kandi ubushobozi bw'Imana bwo gukiza indwara bwari muri we. Maze haza abagabo bazanye ikimuga, bagiteruye mu nderuzo, barondera ingene bacinjiza ngo bagishire imbere yiwe. Babuze abo bocinjiriza kubw'ishengero, burira hejuru ku nzu, bagicisha mu mategura yisakaye, bacururutsa mu nderuzo hagati y'abantu imbere ya Yesu. Abonye ukwizera kwabo aravuga ati, ewe muntu, ivyaha vyawe urabihariwe. Abahinga b'ivyanditswe n'abafarisayo batangura kwiburanya bati, uwo ninde arogose? Ninde ashobora guharira ivyaha atari Imana yonyene? Maze Yesu amenye ivyo biburanya, arababaza ati, mwiburanye ibiki mu mitima yanyu? Icoroshe n'ikihe? Nukuvuga nti uhariwe ivyaha vyawe, canke nukuvuga nti vyuka ugende? Ariko kugira ngo mumenye ko umwana w'umuntu afise ububasha mw'isi bwo guharira ivyaha, abwira ico kimuga ati, ndakubariye ntivyuka, wikorera inderuzo yawe utahe. Aca avyuka imbere yabo, yikorera inderuzo yari aryamyemwo, arataha ahimbaza Imana. Bose barumirwa cane, bahimbaza Imana, baterwa n'ubwoba bwinshi bati, uwu munsi tubonye ibitangaza. Ivyo bishize, arasohoka, abona umutoza kori yitwa Lewi, yicayeho yatoreza ikibuguro, aramubarira ati, nkurikira. Asiga vyose, ava hasi, aramukurikira. Lewi amuteguriza izimano ryinshi mu nzu yiwe. Kandi hari abantu benshi b'abatoza kori, n'abandi bicaranye nabo basangira. Abafarisayo n'abahinga b'ivyanditswe
bafatanye nabo bidodombera abigishwa ba Yesu bati, ni igiki gitumye musangira n'abatoza kori n'abanyabyaha? Yesu arabishura ati, abakomeye ntaco bagombera umuvuzi atari abarwayi. Sinaje guhamagara abagororotsi, ariko naje guhamagara abanyabyaha ngo bihane. Nabo baramubwira bati, abigishwa ba Yohana barisonzesha kenshi bagasenga, n'ab'abafarisayo nuko, ariko abawe baririra arinywera. Yesu arababaza ati, mbega mwoshobora mute kugera abatowe ngo bisonzeshe bakiri kumwe n'umukwe? Ariko hari iminsi izoza, kandi umukwe niyabakurwamwo bazoca bisonzesha muri iyo minsi. kandi abacira umugani ati, ntawotabura ikiraka ku mpuzu shasha ngo acomeke ku mpuzu y'umushire. Uwogira atyo yoba atabuye shasha, kandi ikiraka atabuye kuri shasha nticomatana n'iy'umushire. Kandi ntawotara umutobe w'umuvinyu mu mikuza y'insati bombotse, kuko umuvinyu woturitse iyo mikuza igashirira hasi, imikuza igapfa. Ariko igikwiye n'ugutara umutobe w'umuvinyu mu mikuza y'insato. Kandi nta muntu yanyoye umuvinyu uhiye yogomba umutobe, kuko avuga ati iyihiye niyo nziza. Luka ikigabane ca kabiri. Muri iyo minsi cagezwe kiva kwa Kaisari Augusto ngo abo mw'isi bose bandikwe. Uko niko kwandikwa kwa mbere kwabayeho Kureniya kiri cegera ca Kaisari Siriya. Bose baja kwiyandikisha, umuntu wese aja mu gisagara cabo. Yosefu nawe ava i Galilaya mu gisagara c'i Nazareti, aja i Yudaya mu gisagara ca Dawidi citwa Betelehemu, kuko yakomotse mu nzu ya Dawidi mu muryango wiwe. Aja kwiyandikishanya na Mariya uwo yakoye yarakuriwe. Bakiriyo, igihe ciwe co kuvyara kirashika. Avyara umuhungu w'imfura, amuzingira ko impuzu y'uruyoya, amuryamika mu bwato bw'inka, kuko bari babuze umwanya mu ndaro. Muri iyo ntara hari abungere barara mu gahinga baraririye umukuku w'intungwa zabo. Umumarayika w'umwami Imana ahagarara iruhande yabo, ubwiza bw'umwami bubakanganira irya nino, baterwa n'ubwoba bwinshi. Umumarayika arababwira ati, ntaco mutinya, umve ndababarira ubutumwa bwiza bw'akanyamuneza kenshi kazoba ku bwoko bwanyu bwose. Uwo munsi umukiza wavukiye mu gisagara ca Dawidi, niwe Kristo umwami. Iki nico kimenyetso canyu, murasanga umwana w'uruyoya azingiriwe kw'impuzu y'uruyoya, aryamitswe mu bwato bw'inka. Uwo mwanya hamwe n'uwo mumarayika haboneka ingabo nyinshi zo mw'ijuru zihimbaza Imana ziti, icubahiro gikwiye ku Mana hasumba ijuru, no mw'isi amahoro abe mu binezererwa. B'abamarayika bahejeje kuva aho bari basubiye mw'ijuru, nyabungere baravugana bati, ingo rero tuje i Betelehemu turabe ico kintu cabayeyo, ico umwami Imana tumenyesheje. Bagenda banyaruka, babona Mariya na Yosefu n'uruyoya rubikiriwe mu bwato bw'inka. Babibonye bababarira ijambo babwiwe kuri uwo mwana. Abavyumvise bose batangazwa n'ivyo babungere bababwiye. Ariko Mariya abika ayo majambo yose, ayiyumvira mu mutima wiwe.
maze babungere bahindukira bahimbaza Imana, bayishimira ivyo bumvise vyose n'ivyo babonye nk'uko babibwiwe. Kandi iminsi 8 iheze, hageze ko bahimbura igikoba c'ubugabo, bamwita Yesu, rya zina ryavuzwe n'umumarayika atarasamwa inda. Iminsi yo guhumanurwa kwabo iheze, nk'uko ivyagezwe vya Mose biri, bamujana i Yerusalemu kumushikanira Umwami Imana, nk'uko vyanditswe mu vyagezwe n'Umwami Imana, ngo umuhungu wese w'icavutse ubwa mbere azokwitwa uwera kuhoraho. Kandi ngo batange ikimazi c'intunguru 2 canke inuma 2 nk'uko vyavuzwe mu vyagezwe n'Umwami Imana. Kandi Yerusalemu hari umuntu w'umugororotsi yubaha Imana yitwa Simeyoni, kandi muhemu yera yari kuri we. Yari arorereye uguhumurizwa kw'Abisirayeli. Yari yarabwiwe na muhemu yera yuko atazopfa atarabona Kristo w'Umwami Imana. Ajanwa na muhemu mu rusengero. Abavyeyi bajanye uwo mwana Yesu ngo bamugenze nk'uko umugenzo w'ivyageze wari uri, aramwakira, aramukikira, ashima Imana ati: Databuja, noneho urasezeye umusavye wawe amahoro, nk'uko wavuze, kuko amaso yanje abonye agakiza kawe, ako wateguye mu maso y'amoko yose, ngo kabe umuco wakira amahanga, no kuba ubwiza bw'abantu bawe b'Abisirayeli. Se na nyina batangazwa n'ayo majambo avuzwe kuri we. Simeyoni arabahezagira, abwira nyina Mariya ati: Umve, uwashiriweho kugira ngo benshi mu Bisirayeli bapfe, benshi bavyuke, kandi abantu bazomupfa, kugira ngo ivyiyumviro vy'imitima myinshi bizoseruke, kandi nawe umubabaro uzokubabaza mu mutima ucumiswe n'inkota. Kandi hariho Ana wavugishwa n'Imana, umukobwa wa Fanueli wo mu muryango wa Asheri, yari umutamakazi wa kera, yabanye n'umugabo wiwe imyaka 7 uhereye ku kurongorwa kwiwe. Yamaze imyaka 84 ari umupfakazi, ntiyava mu rusengero gusenga, yisonzesha yinginga ku murango no mwijoro. Ako kanya caraza, ashima Imana, avuga ivya Yesu, abibwira bari barorereye ugucungurwa kw'i Yerusalemu bose. Baheraheje vyose nk'uko ivyagezwe n'Umwami Imana bivuga, basubira i Galilaya mu gisagara ca Nazareti. Kandi uno mwana arakura, agwiza inkomezi, yuzuzwa ubwenge, ubuntu bw'Imana bwari kuri we. Uko umwaka uheze, abavyeyi biwe baje Yerusalemu mu minsi mikuru ya Pasika. Nuko amaze imyaka 12 avutse, baraduga nk'uko umugenzo w'iyo minsi mikuru wari uri. Baheraheje ivy'iyo minsi, barataha. Uwo muhungu Yesu asigariye Yerusalemu, abavyeyi biwe ntibabimenya. Ariko bibwiye yuko ari mu ikoraniro ryabo bagendanye, bagenda urugendo rw'umunsi wose, maze bamurondera mu nshuti no mu bo bazinanye. Bamubuze basubira i Yerusalemu bamurondera. Hashize iminsi 3, bamubona mu rusengero yicaye mu bigisha hagati, abumva kandi ababaza. Abamwumvise bose batangazwa n'ubwenge bwiwe n'ivyo abishura. Bamubonye baratangara. Nyina aramubaza ati: Mwananje, niki catumye utugirira utyo? Urabona twe na saho twakurondere tubabaye? Arababaza ati: Niki kicabateye kundondera? Nimwari muzi ko bikwiye komba kwa data? Ntibamenye iryo jambo babwiye. Amanukana nabo aje i Nazareti, yama bumvira. Nyina bika ayo majambo yose mu mutima wiwe. Kandi Yesu agwiza ubwenge, gukura no gushimwa n'Imana n'abantu. Mukunzi wahisemo kubana natwe muri iki kiganiro Gaburira Umutima, turagushimiye. Ukaba ufise ikibazo canke wifuza kutwunganira, duhamagare canke urungike ubutumwa kuri 76 ubusa 61 ubusa ubusa ubusa, canke kuri 76 ubusa 69 ubusa ubusa ubusa. Imana iguhezagire.